Barundi n'abanyarwanda turatsinanye. Ushoboye gushikira umuntu yitwa Placide Kalisa amubwira ati uriya muntu w'i Burundi ntumunyanganya. Uti gezaho ko yabiteguye hama nkabimenya umva yari kwiyakira. Je narabwiye madame wiwe ko madame je nagiye madame wiwe nabonye umumama ndamubwira nawe nyine naramwandikiye ndamubwira nti nyakubaho jewe ngana n'abana biwawe utumbwirire umushinga nawe wawe kweri ntanyibe kiramubwira ibintu ndiko ndamurondere mugaye cantangaje nuko na madame wiwe yanyishiye ko akonabwira ko umva ngo muzehe ngo yashavuye warindiye ko umusaba ikigongwe ntambwira nti pari contre je ndi sportif iyo yabona yuko ibyateguye bitagiye ko yabipfuza nanye nabibonye yasaba ikigongwe ariko kimubwira cyane kandi ndyohewe ikaba tukarondera inzira ingene amafaranga yanyivye yo yanyishura mugabo uri yuko je ndamusaba ikigongwe ari je nagiriwe ikosa ati byo je ntavyo numva urabona uri umurundi kazi uri umurundi umunyarwanda kazi uri umunyarwanda cyane uwundi ari hose kwibwa n'umuntu uzi yuko yo gufasha kumenya byinshi utazi birababaje rero no abantu nk'abo bibito nabo kuvuga abantu bakabamenya bakabacakure umuntu amenyekane nejo najya yejo nuwo azokwegera aze amuzibire ko inzira ati wewe nanumvise ama histoire yiwawe uwo muntu wotubwira ukuntu yitwa Ego sinotinye izina abarundi benshi baramuzi n'umunyarwanda w'umukanadie yitwa Placide Kalisa uwo niwe twakoranye kandi depuis 2019 mugabo urumva byangiriye n'ibintu bibabaje kunyiba yari yafashe nk'inzu yiwe kubera atariho ndi urumva n'ikintu kiba kigoye cyane kandi urumva jengize courage kubivuga kuko je ni sportif kuburyo n'uwundi ntihobura ubundi muntu yoba ari mu ngwane nk'izi canke ugasanga kino kiganiro kiramufashije kuzomenya ingene ashobora kwitwara canke kubaza kuko muri generation yiwanje n'abandi hari igihe usanga umuntu atafise ama information yose agaca profita nk'ibi yangiriye. Ndabaramukije cyane ndaramukije abariko baratwumviriza aho bari hose mu mihingo y'isi na cyane abakunzi babo ngaha muri Ottawa yego hama nkuko bivuze jewe nitwa Amb.FRANCINE Niyonsaba umurundi kazi nasirukiye igihugu mu makungu ico nashaka mere nkuko sora nko mu ntangamara waroje kuvuga nasiruka igihugu neza ndonka umudari w'ifeza muri Jeux Olympiques hanyuma amateka ni menshi twovuga twava turara ngaha ndafise umudari wa Championnat d'Afrique muri 2012 naronkeye Porto Novo ndafise imidari ibiri ya O naronkeye uwa mbere muri 2016 muri Portland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa kabiri ndaronkera Birmingham mu gihugu cy'Ubwongereza ndaronka umudari wa plein arija naronke mu Bwongereza nyene ndaronka umudari wa Jeux Olympiques umudari w'amateka ari jewe noba nagize kabiri inyuma ya Venice Niyongabo aronka umudari w'inzahabu muri Atlanta mu 1996 rero gushika ubu Burundi bufise abantu bijunje n'ijambo jewe na Venice Niyongabo urumva yuko twishimira intsinzi twarose twishimira guserukira igihugu cacu mu makungu hanyuma usingaho ndafise amatrofe atandukanye kunage mu mahiganwa atandukanye Diamond League kandi no kugira yuko ari je mfise trofe ya Diamond League mu gihugu cy'u Burundi nduma ego mucamake n'ibyo turabishimiye natwe ego nandi ndagiye cyane kuba ndi ngaha rero nashaka tuganire Francine kariyeri yawe ya atletisme hari ikintu kuri wewe yakunguye
Cyane kariyeri ya atletisme yampaye ubuzima aribwo nabayemwo ciwe nakuriye mu muryango ukenye hanyuma siporo iranyugurira inzira yo kuba rurangiranwa ndagira imana ndatembera isi tabana n'abantu batandukanye ndiga byinshi ntuvuga rero siporo yanyunguye ibintu byinshi cyane mu buzima siporo mu buzima bw'iwanje yego turabiryoherewe natwe kubona mu bandanya mutera iteka igihugu cyacu nashaka ndababaze Francine none kuvaho n'ikintu muba muratahuye mu nkino zo kwiruka ni iki gifasha umuntu mentalement physiquement eka no mu mibereho ya misi yose iyo ari umu athlete nka wewe personnellement uyu mu athlete uteza kumenya d'abord sport n'umwuga ugira igihe ugahera hanyuma n'umwuga uryoshe bisaba umwanya munini birasaba discipline cyane ukwitanga kurenze ugasanga hariho ibintu utajamwo ugasanga wari bagena n'abagenzi kugira ngo iyo ntego yishikeko ushike kure bigusaba ikiguzi cinshi bigusaba kwiyanka ukanka umubiri wawe kuvuga uti kameme ibintu ndakora biraruhisha nibo ati nuruha nihuza kumenya yuko uriko uratera intambwe rero novuga yuko umwuga wanje wanyuguriye muri izo nzira unyigisha gukora cyane unyigisha kugira discipline mu ncamake n'ibyo yego Francine Niyonsaba novuga ko uri umustar ndavyemetse yego jewe imbere yanje uri umustar ndavyemetse nabwo meme na autographe nuko gusata karamu ni itwaje twabigira mu nyuma ngabo nashaka ndakubaze none Francine kariyere yiwe yagiye araca mu bihugu vyinshi yagiye arahura n'abantu benshi none iyo kariyere yiwe yoinenga iki ofisi ikintu woinenga ikintu uba warabonye kitagenze neza ikintu uba warabonye kitagenze neza muri kariyere yiwawe wakitubwira muri kariyere yanjye ya siporo nibaza yuko n'urugendo rutoroshe kuko nagendagira ibihe byiza ndagira ibihe bibi mugabo novuga nti umwanya mwiza wo gushika kure ibihe byiza byo gukora amahiganwa meza novuga yuko narose intsinzi mu mwuga w'iwanje yego ubu rero tuvuga yuko Francine yazimye oya sinazimye ahubwo habaye ikibazo yuko nagize retraite anticipée narakukurutse oya ni imyaka si myinshi kuko narakukurutse kumva utamvuyeko bivanye n'amategeko yagiye arabaho niveau international n'ibihuhusi iyo umuntu ariko aratera imbere ahura n'ingorane zitandukanye amajozi menshi ariko twebwe jewe n'abagenzi banje twagiriye ico bita discrimination au niveau international hama hava biraba ngombwa yuko umuntu akukuruka mu Burundi wacabandanya ugira imimenyerezo uracabandanya wiruka canke waciwe zimya nyene ubuzima Burundi oya nakubwiye yuko siporo n'ubuzima sinoyiheba ngo bikunde ntibyo nashoboka kuko mengo n'imyaka jeni imyaka 100 nzoba nkigira imimenyerezo rero ubu siporo nkora itandukanye na siporo nahora nkikora ama competition ubu nkora siporo kugira ngo mbandanye mfise amagara meza hanyuma nkakora siporo kugira ngo nesupira ugwaruka iwacu cyane cyane abana abigeme bo mu gihugu n'abandi bose urumva siporo n'umwuga wanje keretse yuko ubu nakukurutse gukora ama commission internationale mugabo ndayikora yego tuvuga yuko Francine Niyonsaba ubu yakukurutse ariko arategura imigambi mu vyerekeye sport cyane gose kuko muri sport no kumenya yuko sport hari gihe n'umwanya rero jewe ndi mu entrepreneur n'umutwe jewe burya niyo ntari gutera imbere muri sport nibaza hagihe nibaza nti naye kuba ubu ndi umufundi cyane ndi umwubatsi cyane umuntu adandaza ibintu nk'ibyo yego nibaza yuko hageze harageze kumpindura akazi
urumva ntegereza kubikora mu ubwo buryo. None nk'imigambi uba watanguje mu Burundi pour le moment ni nyabaki? Mu Burundi ndi umu entrepreneur yicishamwe mu bintu byinshi, mugabo novuga nk'ubu nateye imbere muri sport kubera afise amagara meza. Ubu narashizeho laboratoire d'analyse médicale dufasha abantu kugira bashobore kuza kwipimisha ingwara bagwaye, kugira nterere mu magara y'abantu, kandi ndavuga nti laboratoire ni umushinge w'ubuganga. La médecine sans laboratoire ntiyokora neza. Rero yo umugwayi ashoboye kuza muri laboratoire nashizeho, hanyuma bagashobora kumufasha, agashobora gutwara amazita meza, agaha umuganga akamuvura neza, ibyo birampimbara cyane. Ibyo nivyo navuze nti je nakoze sport kubera afise amagara meza, kandi naciye mu bihugu bitandukanye, ca mu laboratoire atandukanye, ibyo byampaye courage kugira nanje nterere mu magara y'abantu. Umva rero ubu winjiye mu vy'ubuganga utavyigiye? Yego, ariko niko ndabivuga umengo naravyigiye. Bigenda gute no? Kwiyumvira imigambi vy'ubuganga? Ndabikunda. Kugura ivyuma, amateriel, amamashini, bigenda gute? Ivyo kabisa nagize recherche yiwanje. Yego, ndabizi. Yego, ndabizi cyane. Ndiko ndabivuga wotangara umengo nivyo nize, ntavyo nigiye vraiment. Ariko uramanaginga vyose neza? Ndabikubwiye yuko ndabizi na yego. Tubandane. Rero Francine Niyonsaba muri Ottawa, muje kwiruka, muje mu migambi, muje guteza imbere inkino zo kwiruka ngaha mu rwaruka rw'abarundi, muje mu biki? Numva inaje iwanyu ngaha Ottawa, nibaza kuja natanga guhaza muri 2019. Rero naje gutembera, nakubwiye ko ndi umu entrepreneur, no kwagura imbibe. Yego naje kuraba icyo umuntu yokwimarira. Twitege rero imigambi mishasha muri Ottawa ya Francine Niyonsaba. Byo nkundira, ndifuza ko no mu entrepreneur ngaha muri Canada. Mu iwanyu nkaba nk'umuntu yibera muri immobilier. Mutinya yuko uri mu Burundi, mutinya yuko bogucanganya bakagucamwo bakakwiba? Urumva amalwaye ntuyaronke muri business nta haba marisk. Byo nivyo nakubwira yuko usanga ata umuntu atakora ikintu atari hari vraiment, hariho udukosa dushobora kuba, ugasanga urezera abantu, ugasanga barashaka gukononera. Yego, hari amazu umaze kuvisita none ushaka kuzo kwinvestisamo, hari ibibanza ushaka kugura canke uje muri reconnaissance? Iwanyu haragoye. Nibaza yuko ngaha iwanyu hariho amategeko usanga akingira abantu, mugabo n'abasuma bariho, usanga bariho ndabumva. Hari abo bamaze gukorana nabo? Jewe umaze gukorana akakunyanganya? Jewe nibaza yuko sagashesha muri nibyo babirimo, kuko je ndafise appartement ngaha. Iyo appartement narayiguze ndayiha umugestionnaire, mugabo umugestionnaire ambera nagiye kuba nabona mengo no umuntu muzima, kandi namwize namuhaye confiance, mugabo kubera ntaba ngaha wasanga communication itagenda neza. Ukamubaza ikintu uti mbega hariya muntu hari hariya umbonera gute, ugasanga ariko arambesha. Nanje kubera ntaba ngaha nkavuga nti peut-être ntaco ndi bukoremwo, nkamubaza ati mbega amategeko none ngaha iwanyu bivuga ko iki, ko bimenyereye niki, ugasanga ariko arambwira ati ahi iwacu ibintu biragoye gose, bitwara igihe, ibintu byose birateba, atabaruka ateye umuntu akwivye, usanga afise amadruwa, ati no kumwirukana n'ingorane. Namubaza ati none nta hantu umuntu ashobora kwitwarira umuntu yagiriye umuntu bati, kuko ya mataxi usanga ya municipality turiha, amataxi scolaire abava ngaho nyene, mugabo ugasanga ariko arambesha. Rero sinzi ngene navuga nti kagenze kora ivyo bintu koko. Naraje sanga yangiriye ibintu bidakorwa, sanga yarambeshe yuko umurokate atariha, kandi yariha, mugabo nsanga
we yagize n'agasunuzo ibintu birenze sanga yarakreye email y'umuntu yoba atari hari mu nzu aho nyene utarashika kure iyo nzu iri amajahe iri Gatino uwo mu gestionnaire wayo n'umurundi n'umuzungu n'umukongomani umu gestionnaire wayo ni n'umunyarwanda mugabo akaba n'umukanadi yego niwe magana amasezerano yo kurabira amazi yego kandi ico gihe uwo namweretswe n'abandi bagenzi banje hari abarundi benshi yagiye barakorana nawo nibo batumye ndamumenya umwegereye bavuga gute ndamwegereye numva igihe nza navuze nti urumva twebwe abatrete ku busanzwe twebwe twama turi positive rero umuntu naraje ndavuga nti toute façon ati kanze kureba ivyo arivyo maze naho namubwiye muganda ndavuga nti uko nabona yuko ashira message nkeneye nyishu mbona ndabona yuko harimo ducenga narafashe urugero ndaza hama ndandikira abarokateur ndababwira nti nzoza kugira inspection y'inzu hanyuma wa murokate atandiha ya imene narahawe ndamwandikira ko navuga nti kameme wowe niwe nkeneye cyane kuko umuntu ambera mu atandiha utivyo ntivyumvikana ndamwandikiye ndamubura mu nyuma mwijoro ndandikira wa mugestionnaire wanje ndamubwira nti ndi ngaha uti wompa nimero ya kanaka ko ndamukeneye icantangaje nuko yaciye ambwira wego arampa nimero kandi yampaye nimero idakora hanyuma acambwira ati uyu muntu rero akora tutira jurune ati kora tutira jurune ngo kandi yamubwiye yuko dize nzogenda kumuraba mugabo atazoba hari azosiga urufunguruzo ahiwanyu mabona ku muryango usanga hariho amatapi azosiga urufunguruzo mu itapi nzorutora kugira ninjire mugabo kubara nari nzi ico niko ndarondera inca ya dize just nagiye wa mu gestionnaire wanje arantelefona aramba ati niyo dize uri hehe uze ryari ntamubwira nti je nacerewe nagize empêchement ati ko ndazana bandi nabandikiye yuko nza kuza ncerewe aca sigira urufunguruzo ngiye acarambira yuko urufunguruzo za kurusanga hahandi nyene nimva yo nza kuga ngiyeyo ndaraba inzu nsanga imeze neza mugabo ngira amakenga hari nafise umugenzi twajanye aragira ati none je nambwiye ko umuntu abayo ari muri Madagascar mugabo nsanga hariyo bibiliya y'ikinyarwanda ibintu gute ko jewe uyu muntu yambwiye yuko umuntu ariyo ari muri Madagascar kandi atariha ibyo nawe byagenze gute niho namutelefona mbega ko wambwiye yuko ino nzu ibamo umuntu wo muri Madagascar byagenze gute ko mbonye ino nzu ibamwe abantu babiri cyane ubwo nyene yaciye ambwira ati ngo nawe yatangaye ngo asanze y'ibitanda bibiri mu nzu ico gihe uwo moya nyene yari twahanye rendez-vous kuza kubona na 19h ndamubwira nti mugabo hama ndagira amakenga ndavuga nti uwo muntu ariyo ntegetse kumurondera tugira imana hari ahantu twabonye sinabivuga byose hari ahantu twabonye nimero hama ndayitelefonako ndayitelefonye ndamubaza ati je ndumubanyi bati mvuye mu Burundi nje ndenye n'inzu ati bigenda gute kugira ngo ushobore kumara amezi n'amezi utariha kandi uri umuntu tuva ahantu hegeranye tuvuga n'ururimi dushaka kumvikana aratangara nanga ati jewe kweri ndariha ku gihe utiro 30 mpeje kuriha hanyuma niho na telefona wa mu gestionnaire wanje ndamubwira nti kwekime ngo warambesha jewe umurokate yambwiye ko ariha bimeze gute acaraka arambwira ati mwavuganye n'uwahe ndamubwira nti je twavuganye n'umurokate nyene twavuganye n'umurokate acambwira ngo umurokate je ntawe nzi ngo ushobora kumpa amakordone yiwe umpe n'ama information yiwe
ku mutima none nije ndaguma ndamuha information kandi ari mu nzu mu nzu kandi ari we azi ko yamuhaye kontra aba urumva yakarajuwa kashikashi ndamubwira nti ati nukuri warambeshe je twavuganye kandi umwanya munini yambwiye yuko ariha kandi yambwiye replay video payment ziriho kandi yabinyeretse uti rero ati je ndagusaba uti woraba ko utawara muhaya ama konti menshi ugasanga amafaranga ntawe wabonye yambwiye ati amakuru je nta office ati jewe kwe nta murokateri je ajya andi tanga ari pema ati uravyemeza nukuri acha asibya kontra amambe gahunda twahanye twabonye ko ndamufashe acambwira ati gahunda ngo ntiyari gushobora kuza ngo ntiyotwa gahunda guhuya gatino namwe je gatino ni kure bivanye naho mba kandi nta modoka fisi no muno mwanya uti reka ndaguhini handevu ndamubwira nti nimba udatwaraho wasumye twicaye ugasoma nta nibisanzwe uti je kandi ndagufatire taxi ati nta kibazo taxi guhuzana yayo ngiri gutahane ati nafashiga handevu ngaha acaranka hanyuma acambwira mwijoro ngo tuzobonane na madame wiwe ngo rendi yindi handevu wa 19h ndamubwira nti none je kubera uko namaze kubona ko ari arankina nje ndamubwira nti rero je naje kugira tako twashaka tuvugane bya business madame wawe je si wonkeneye uti mugabo ukabukeneye yuko madame wawe bijamwe nta kibazo uti mugabo binzanye ni bya bindi ati je nkeneye impapuro nkeneye preuve de paiement nkeneye ama compte ya dans locataire nkeneye uko nagize kumuha amafaranga ati nkeneye amafaranga aya mafaranga gana gutya uti nkeneye n'amahera ari loyer impayé gihe locataire arimo acambwira ibyo nango ntabyatsi acambwira ati jewe amahera ndashavura umuntu karambesha kandi ho kunyemera ikibazo ho kiri ndashavura ndamwandika nawe aranyishura ntabwo nti none ubwo nita nishavuna kandi petese je dofuma ati basinzanira uzompe document zanje ntacambwira ngo document zanje ngo nzozihabwa n'umuroya ngo n'umuroya ntabwo ubu ati none waranyivye ubu rero ngo musumvye amanyama naramuciye n'umugane w'ikirundi nuko ntabibuka neza naramubwira nti mugane w'abasuvuga ati ingwe gutwara igitunga gusovya kuraka ati wanyu mbega uyu muntu akwivye ndamubaza wanyu mbega umuntu yivye bamwita gute nye ntomba sinda zingine bavyita nawe mpamara gito yakironde aravuga nti wowe usigaye uri umucugu acara karera acambwira ngo ndiko ndamubwira gutera bwo no itera bwo nyabaki jewe ndiko ndakubwira ukuri uti je yiro kuraje kubwira la verite ati je ndi mu sportive ati rero jewe ndiko ndondera ukuntu umpa amafaranga ati niyo yatumye nza ngaha nta kindi canzanye ibindi nibisanzwe acambwira ngo narande valide neve ngo arayihinduye cyatuguma ngaho nabwanyu kama wanje abantu barahinduka ndabona mengo n'umupapa naragiye yiwe nk'inzino ndabona umumama ndamubwira nti bukeye ndamubwira nti basi nkwereke jewe kumbwiza ukuri byo ndabona ko birakugora ike gusa ntajye wemera kandi ntabifashe uti jenda gusabye ndondere abashinga ntahe babiri wizeye ufitiye confiance nanje ndondere abantu babiri mfitiye confiance tuze duhure ikibazo tukivuge tugice hirya no hino ati hama twigira aramiyable uti peut-être niho uzobona yuko jewe ndi mukuri uwo munsi yaciye ambwira ngo ndamusaba ikigongwe mbwira tubonane ku mutima none saba ikigongwe jewe siko ndasaba ibintu kuburyo uwo mugestionnaire yabujije umurokateye kwampa ibipapuro aranyuma kontra umugabo umugestionnaire umurokateye yabinyeretse mugabo arabinyima arambwira ati je yambujije kuburyo amutelefona akamubwira ngo murundi kazi ngo mureke ngo ntaba ngaha ngo niyagutelefona ngo ntumwitabe ngo ndazi nyine nzomudiringa
umva uko nyene wiyumvire gwamagara police cyane police narayihamagaye police iraza mugabo barambwira ati ibintu muri civile ati umuntu twege twinjiye kandi yatweretse ko ariha uti rero no kugenda muri civile cyangwa kumutona banone igihe cyangwa igihugu twaratumva ko kirimo amategeko ntaho nyene amategeko ari gihe hatakingira abantu umuntu ari mukuri ugasanga ari kararenganywa urumva ibintu nk'ibyo rero ni birebire nibaza yuko ni kesi y'umwanya nibaza ko zorondera abafasha kuko kwibwa nk'uko birabaje kubera rero vyabaye ngaha muri Ottawa muri community y'abarundi ukabura umundi kazi uwo muntu kugira ibintu tubizibire hakiri kare uwo muntu amenyekane nejo najya yejo nuwo azokwegera aze amuzibire ko inzira ati wewe nanubise ama histoire yiwawe uwo muntu tubwira kunito Ego sinotinya izina abarundi benshi baramuzi n'umunyarwanda w'umukanadie yitwa Placide Kalisa uwo niwe twakoranye kandi depuis 2019 mugabo urumva byangiriye n'ibintu bibabaje kunyiba yari yafashe nk'inzu yiwe kubera atariho ndi urumva n'ikintu kiba kigoye cyane kandi urumva jengize courage kubivuga kuko je ni sportif kuburyo n'uwundi ntihobura ubundi muntu yoba ari mu ngwane nk'izi canke ugasanga kino kiganiro kiramufashije kuzomenya nashobora kwitwara canke kubaza kuko muri generation yiwanje n'abandi hari igihe usanga umuntu atafise ama information yose agaca profita nk'ibi yangiriye gushiramwo ku fabrica des emails zitarizo kubesha amazina umuntu atariha kandi uri yariha kama nimero zitarizo urumva ko ari ibintu biba bigoye akongera gaca agerageza kuzibira n'umurokateri yuko umuproprietaire w'inzu amuronka ko access kubera iby'amategeko yo ngaho umuntu asanga atabizi urumva yuko ndifuza cyane abantu b'abajene bariko bashaka investisa muzoze muraraba mubaza kugira ngo ikibazo je niho nagize kuba ntaba ngaha n'abandi ntibazukigire yego nkuko ubivuze waduhaye izina ry'uwo muntu kandi Run Plus TV yama yakira kenshi abantu barenganijwe bakavuga histoire zabo nashaka rero muri umwanya ubwire community y'abarundi iri ngaha abarundi abanyarwanda abakongomani bumva ikirundi ubabwire ubahanure ubahe inyifato bofata mu gihe ronka umuntu nka Placide canke Placide nyene akaza kuba kabegera akabagyosha kugira abahende abibi nashaka rero wewe ubahe impanuro kugira tuzibire hakiri kare oya kubusanzwe urabona uri umurundi kazi uri umurundi umunyarwanda kazi uri umunyarwanda cyane ubundi ari hose kwibwa n'umuntu uzi yuko yo gufasha kumenya byinshi utazi birababaje rero no abantu nk'abo bibito nabo kuvuga abantu bakabamenya bakabacakure mugabo abantu bazima abantu bariho hanyuma bakabakurikira bakabaza jewe peut-être ndumwe muri abo bashikiwe n'ikibazo mugabo hariho abarundi benshi nzi bakwana n'ubu nawe ndabazi mugabo ugasanga peut-être ni jewe yafatiye kuko azi ko atamanya afise yo kuba ngaha canke ndi busy mugabo gukora ikintu nk'ico ari umuntu mufutaniye partenariat n'agahinda rero no hanura abandi bose bari kubashaka kwinvestisa kandi ababishoboye nibabikore kubaza bagasoma bakabarikiza binashobotse bakarondera abashigikira abantu ntibatinye bagashira amanga kubaza iki na kiriya kumbure intahe yanje byambaye ko
ntibizobura uwo bifasha mu kwirinda kugira ikibazo no kwinvestisa ahantu ufise umwanya kandi ukabikurikirana. Yego. Francine Niyonsaba, jewe mbona yuko wibwe naribwe kandi bakunjije mu muji. Uyu muji wanyu umuji wanyu kwe nawushitsemwo nawushitsemwo gusa ikintu kinjoheye kikanmana inguvu nuko bivye umudipolomate. Bivye umudipolomate yaje kwinvestisa muri Canada. So rero nashaka dusozere uduha ibigiye gukurikira. Nibigiye gukurikira kuri wewe. Sinabivugira ngaha ndacarondeza kuko nzorondeza ubutungane. Kandi baza navuze nti igihugu ca Canada tukizi nk'igihugu kirimo amategeko, naho amategeko usanga amwe umengo ntakingira bamwe akanka bamwe, mugabo nibaza yuko nzoronka umuntu afasha kunshira mu burenganzira bwanje nkarenganurwa, nkashobora kugaruza ivyo nibwe. Ego. None n'igiki community y'abarundi bari ngaha muri Ottawa hagati no gufasha? Banshigikire cyane, burya abarundi n'abanyarwanda turazinanye. Ushoboye gushikira umuntu yitwa Placide Kalisa amubwira ati uriya muntu w'i Burundi ntumunyanganya. Uti gezaho ko yabiteguye hama nkabimenya, umva yari kwiyakira. Je nabwiye madame wiwe ko madame uje nagiye madame wiwe nabonye umumama ndamubwira nawe nyine naramwandikiye ndamubwira nti nyakubahwa jewe ngana n'abana biwawe utumbwirire umushinga ntawe wawe kweri ntanyibe ndamubwira ibintu ndiko ndamurondere mugaye cantangaje nuko na madame wiwe yanyishiye ko akonabwira ngo umva ngo muzehe ngo yashavuye warindiye ko umusaba ikigongwe. Hangane pari contre je ndi umusportif, iyo yabona yuko ibyateguye bitagiye ko yabipfuza nanjye nabibonye yasaba ikigongwe ariko kimubwira cyane kandi ndyohewe ikaba tukarondera inzira ingene amafaranga yanyivye yo yanyishura, mugabo uri yuko je ndamusaba ikigongwe ari je nagiriwe ikosa ati byo cye ntabyo numva. Rero urumva yuko biba bigoye, ndibaza ni question du temps, nzorenganurwa. Yego. Kandi kino kibazo muzogishira habona abantu babimenye niho bura umwe canke babiri nshobora kuba nawe yaragize ikibazo nk'icanje ugasanga kiramufashije. Run Plus TV twayuguruye kubera nyene community. Ni sawa cyane. Yego hama n'abarundi bo kumva ino ntahe yanje ekana n'abanyarwanda muri community. Uwo muntu dotse fasa abantu barazinanye bazomubwira ati uriya muntu ntumwibe, uti niba hari abagakosa uraba mukagakemura kuko namurondeye kenshi namubwira nti duhure tukiyage, mugabo yaranse kuko afite ico yiyagiritsa. Ego. Nibaza n'ibintu yateguye yari azi uko yabigize abizi, mugabo urumva mvuga nti peut-être umutima we nturavyakira. Twizere yuko je n'ubuyoza kansaba ikigongo bico nkene ati jewe amahera yaruwaye jewe ndi umusportif kwe nta kibazo mfise. Twizere yuko niyabona iyi video azo kwikubita gashi kandi tumubwire yuko community y'abarundi cyangwa abanyarwanda turi ngaha twadukwiye gushirana hamwe tugafashanya muri byose, ariko dutanguye kwiba, dutanguye kugira uwesiko ku bantu kubera baba mu Burundi, ariko nubamenyesha yuko Francine Niyonsaba visa kuza ngaha atari kibazo. Visa kuza ngaha si kibazo, kuza Etats-Unis si kibazo, ariko nibaza yuko uwo muntu yakwivye atabishizemo ubwenge bwinshi, kuko niyumviye yuko ufise décret présidentiel yaguhaye titre y'ambassadeur.
nashaka turangiza iganiro n'akajambo ka nyuma ushikiriza abakunzi bacu. Yego amfite umwana w'umuntu arakora ikosa. Haje igikuru gukora ikosa si bibi. Mwago gukora ikosa ukaribona hama ukabishiramwe ubuntu ukavuga uti ndasaba ikigongwe ikindi kintu. Mwago kubera ico sino kimushiramo ni caractère yiwe peut-être n'ubuntu bwiwe afise mugabo nifuza yuko yo tahura uko yabiteguye siko byagenze ariko n'umuhanga umuhinga kwe n'umuhinga uko yabiteguye yari yateguye yuko nk'ubu yari yateguye yuko mu rokatera azovamo gacambwira yuko yagiye atarishe yagiye atarishe tugize imana avuyeyo gaca azoshiramo uwundi kuko simwe azi yuko uri mu Burundi ntavyo menya za message nandika atariho ndirumva ibyo nga ntavyo nzi ibintu nk'ivyo kuko iramaze kugira kenshi n'umuhinga vraiment ahari n'umuhinga ariko nibaza yuko nzorenganurwa ndavyizeye.